Sangwa amahoro nshuti mukunzi wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye, haba igisata c'indero, haba igisata c'amagara y'abantu, haba mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bitandukanye. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa kubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ugufyonda sabone canke subscribe unyuriye munsi y'ino video, hama ukaja urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Abana baheba amashure baguma biyongera, aho ni mu ntara ya Cibitoke. Ibitigiri biteye amakenga, bamwe bavuga ko abamaze guheba amashure bashika 8,000 muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi muri ibi bice bibiri vya nyuma vy'umwaka w'ishure. Ntarakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuruye, ariko nunyemerere nkugezeko n'iyi ngiyi ivurwa ku vyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'Uburundi Gervais Ndirakobuca. Abimba ubutare canke inzahabu bari mu makoperative yemewe kandi akwije amategeko azosubira gukora kuva ku wa 17 z'ukwezi kw'indwi 2023. Amakoperative mato mato aje hamwe haserukiwe na koperative nkuru iseruke imbere y'amategeko, hanyuma itangure akazi kandi ikorane n'ikigo kijejwe gukurikirana ivy'ubutare OBM. Abazokwimba inzahabu batigeze bafatwa mu manyanga yo kwimba izo nzahabu bazotegerezwa gutera igikumu ku vyo biyemeje acte d'engagement, harimwo kwerekana umwimbu begeranije kandi uwo mwimbu ushorwe mw'ibanki nkuru y'igihugu. Urwo rwandiko kandi rw'ivyo biyemeje ikopi izohabwa buramatari nawe ayihe ba musitanteri aho ibikorwa vyo gucukura inzahabu biherereye. OBM, ikigo gicungera ivyo kwimba ubutare, casabwe kugira umugwi wa WhatsApp uzojamwo abaserukira amakoperative yemewe n'amategeko kandi ibibazo vyose bijanye no kwimba ubwo butare bivugirwemwo. Iyo migwi ya WhatsApp ikazoshirwaho no mu ntara kugira ngo amakoperative akurikiranwe neza. Ivyo ni ivyashikirijwe mu gisagara ca Kayanza kuri uwa gatandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023 n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca mu nama yahuriyemwo abayoboye amakoperative yimba inzahabu, abajejwe intwaro n'umutekano bari mu burere bucukurwamwo inzahabu. Umushikiranganji wa mbere akaba yagize ati: nta kujaganya, ntihagire amakoperative mato mato yegera aho amashirahamwe manini manini acukura akoresheje ubuhinga bwa none. Umwe wese hatumbere aho aziga ubutare hatari ukurondeza. Kw'ivyo ikigo OBM kikaba casabwe kurondera umuhinga, haba uwo mu Burundi canke uwuvuye hanze yokwiga kandi akerekana aho inzahabu zitumbereye. OBM n'abakozi bayo bajejwe ubuhinga charge des opérations bazobe batanze icegeranyo c'ivyo yasabwe mu minsi 10. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko abazoba bakwije ibisabwa n'amategeko bazotangura gucukura inzahabu kuva ku wa 17 z'ukwezi kw'indwi 2023. Gervais Ndirakobuca akaba yaheraheje abwira abitavye inama ko iyi nama ari ubwa nyuma, ikindi gihe azoza afata ingingo zo kugara amakoperative burundu. Nayo kandi iyo ihahamuka ritavuwe biragoye gushika ku mahoro n'iterambere birama. Abarundi bagera ku bice 33% baragize ibikomere nseserezamutima bivuye ku bihe bitari vyiza baciyemwo mu matohoza yakozwe n'ikigo Istebu mu mwaka w'ibihumbi 2019, kandi benshi muri bo ntibashoboye kuvurwa. Ivyo ni ivyashikirijwe na Alexis Niyibigira akorera mw'ishirahamwe TARSE ryishinzwe kuvura ihahamuka no kunywanisha abarundi mu kiganiro cari categuwe n'ubuserukizi bw'ingoma y'Ubuholande mu Burundi ku civugo amagara meza yo mu mutwe agana kw'iterambere n'amahoro birama, kuri uwu wa 4 Mukakaro 2023 i Bujumbura. Alexis Niyibigira yabandanije hatwiganira ibintu bimwe bituma amagara yo mu mutwe ahungabana: ubukene, imyuzurira ituma abantu bateshwa izabo, imiriro yiyadukiza bukwi na bukwi, amabi akorerwa mu ngo, indwara z'ivyaduka n'ibindi. N'ibi turiko turabona abantu bariko bariyahura kubera yumva ata kazoza afise. Nta muntu yiyaka ubuzima adafise ikintu kimugoye, kenshi aba afise ikibazo nseserezamutima akaba abona kwiyaka ubuzima ariyo nyishu. Bene abo bantu bafise ihahamuka ritatorewe umuti bakeneye abantu babafasha mu kibano
babaganiriza bakongera bakabaherekeza kuko iyo bitagenze uko bishobora no gutuma uwo muntu agwara indwara zo mu mutwe zenyuje. Asaba ko amashirahamwe asahiriza muri ico gisata yafadikanya na leta bakabishira mu migambi miremire iboneka kugira bafashe kuvura indwara zo mu mutwe zenyuje ndetse n'ihahamuka ku Barundi, hama baheze banywane batsimbataze amahoro bakorere hamwe ibikorwa vyo kwiteza imbere. Ahitungiye Floride atwara ishirahamwe Search for Common Ground akaba amenyesha ko abantu bagize ihahamuka bigoye ko bakwiganirira ivyabaye, ko bisaba umwanya muremure n'imiburiburi iminsi 3. Mu kibano harakenewe kwigishwa kandi imvugo umuntu yakoresha idatirimutsa. Abantu barakeneye kandi gutahura ko kugendana indwara zo mu mutwe hatari ugukeha ubwenge. Ese aho muherereye mufasha gute abagize ihahamuka? Nimutwandikire. Nayo mu bindi kandi abafise indwara yo mu mutwe bagiye kuza baravurirwa ku mavuriro matoya n'ibitaro bibegereye bakoresheje agakarata kamu. Nk'uko bishikirizwa na Samuel Ninahazwe, umuhanuzi wa Buramatari wa Gitega ajejwe imibano, ngo biramaze kugaragara ko abafasha mu gisata c'amagara yo mu mutwe atari benshi biturutse ku kuntu usanga kuvura indwara yo mu mutwe bitwara amafaranga menshi. Mu ntumbero yo gufasha abenegihugu bafise amikoro make, buri komine ya Gitega yihaye intumbero yo kuvuza n'imiburiburi ba Ntahonikora 2 bafashwe n'iyo ndwara. Naho biruko ariko uwo muhanuzi arashimira amashirahamwe ariko aritanga mu gushigikira muri ico gisata. Ku mfashanyo y'igihugu c'Ubusuwise, umurwayi wese agwaye iyo ndwara yo mu mutwe akaba agiye kuza aravurirwa kw'ivuriro ritoya canke ibitaro akoresheje agakarata kamu. Kubwa Alexis Niyibigira, umuhinga mu vy'inyifato n'imibano, umuntu wese abonye igihindutse ku bijanye n'inyifato umuntu yari asanganywe akwiye guca yihutira kumujana ku bahinga mu vy'amagara yo mu mutwe. Ivyo ni ivyashikirijwe kuri uwa 5 z'ukwezi kw'indwi 2023 mu ruganda rwateguwe n'ishirahamwe ATCP mu mugambi urunani rw'amahoro. Igice ca gatatu uriko urarangurwa n'iryo shirahamwe rifadikanije n'amashirahamwe ASEMAGI, ATCP, Centre d'Alerte et de Prévention des Conflits, SENAPE, BRTP, AGEBUDI, YAGA ndetse na Interpeace. Urwo ruganda rukaba ruzomara iminsi 2 i Gitega, rwatunganijwe ku civugo amagara yo mu mutwe n'iterambere. Rukaba rwahuje abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye abandi. Nayo mu gusozera aya makuru ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru iriko iravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo muri Nord Kivu, aho abandi bantu barenga 10 basize ubuzima mu bitero vy'imirwi yitwaje ibirwanisho muri teritwari ya Rucuru. Abantu 12 barishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bikomakomeye mu gace ka Bushungu, Groupement ya Tongo muri sheferi ya Bwito, teritwari ya Rucuru muri iyi minsi. Kubwa Aime Mukamambusa, umushingantahe wo muri ako karere, iryo bara ryabereye ku birometero hafi 2 uvuye ku kirindiro c'abasirikare b'akarere ka EAC. Kubwa Mukanda, umutekano mu mazone hagenzurwa na M23 ntushemeye. Buri munsi haribonekeza ubwicanyi buhitana bw'abasivile mu Kivunga, ubusuma bw'ibingi, ariko kandi hakibonekeza n'abantu banyuruzwa. Amashirahamwe yigenga hashimikira ku kuntu M23 yategerezwa kwivana mu birindiro vyayo kubw'amasezerano yateweko umukono i Rwanda. Kubw'uko umutekano ubandanya utosekara mu materitwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo, ikiza ca korera kiriko kirabica bigacika muri zone y'amagara y'abantu ya Rucuru, aho isoko ryacu ritomora ko abantu bashika 120 bamaze gupfa mu kiringo c'iminsi 30. Hari abagwayi benshi baboneka ku munsi ku bitaro bikuru vya Rucuru no ku bitaro vya Mapendo vya Kiwanja. Uko akaba ariko vyemezwa n'amasoko yegereye ibitaro vya Rucuru. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ariko aravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Bandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura kumwe n'ivyo utegekanya kurangura muri uwo munsi ndetse n'indi minsi iri imbere. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ariko aravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Bandanya uraroranirwa mu vyo uriko